Kaze banywanyi bacu bakunzi bacu twongeye kuramutsa aho tugiye kubabwira amakuru ariko aravuga muri kano kanya kaze. Nkuko rero tubabwiye banywanyi bacu bakunzi bacu twibutsa kugira subscribe canke sabone kuri channel yacu. Amakuru ariko aravuga muri kano kanya tugiye ku murongo nuko mu gisirikare c'Uburusiya caherekanye abasirikare benshi ba Ukraine cafashe aha ni mu ntambara zabiri mu gace ka Donbas region, aha naho ni mu ntara neza neza ya Mariupol. Kaze ni mana makuru. Nkuko twari tubabwiye rero igisirikare c'Uburusiya no munsi cerekanye abasirikare benshi ba Ukraine bafashwe mpiri, ndetse abandi igihugu ca Ukraine cyo cyatangaje ko abasirikare babaye bwishikane. Nigiye ku munsi w'ejo twari twabwiye ko abasirikare ba Ukraine bariko batakamba bavuga ko bagoswe n'ingabo z'Uburusiya kandi ataburyo bagifise bwo kwigwanira, kuko bavuga ko n'ibigwanisho vyari vyabaheranye. Icakurikiyeho rero abasirikare beje batakamba ko baheranywe n'ibigwanisho ataburyo bafise bwo kwigwanira, vyoba vyabaye ko baba bwishikane canke bafashwe mpiri. Kimwe muri ivyo nivyo vyabaye, ariko abasirikare barenga nibura 2000 b'abasirikare ba Ukraine bafashwe mpiri bajanwa gufungirwa ahataramenyekana, ariko babonetse batwarwa n'igisirikare c'Uburusiya mu makamyo y'igisirikare. Aba basirikare rero ba Ukraine bafashwe bari mu gace ka Mariupol, ndetse neza neza hari ikivuko twe tumaze imisi tubabwira ko kino kivuko arico Uburusiya bushaka cane gose, aho bwavuze ko bushaka kano gace ka Donbas region. Kano gace nako kigizwe n'intara ya Luhansk na Donetsk ndetse n'intara ya Mariupol, ariko ico Uburusiya bwari bugamije hanini cane gose ni kino kivuko, aho twabwiye ko kino kivuko nico kivuko gikuru kiri muri kano karere yaba Uburusiya bukoresha ndetse na Ukraine ikoresha. Aba basirikare rero ba Ukraine benshi bafashwe batwawe gufungirwa ataramenyekana. Ukraine izamaze gutangaza ko isaba Uburusiya ko borekura abakapitene bari muri aba basirikare bafashwe, ndetse n'abakoloneli bari muri bano. Ukraine ikabivuga ko ni Uburusiya bwarekura abo bakapitene nabwo nayo Ukraine ishirekura umunyepolitiki umwe yarasanzwe atavuga rumwe na leta ya Ukraine yafashwe. Umunyepolitiki akaba bivugwa ko asanzwe ari inshuti ndetse na somambike wa Perezida Vladimir Putin, ariko umunyepolitiki akaba n'ubundi arasanzwe ari umunya Ukraine. Rero muri iyi minsi akaba yari yafashwe, ndetse akaba yaraciriwe urubanza rwo gupfa. Igihe iyi ntambara yari itanguye, umunyepolitiki akaba yari yashoboye gutoroka igisirikare ca Ukraine, ariko muri indwi akaba yasubiye gufatwa. Ubu rero Ukraine ikaba yatangaje ko hamwe Uburusiya bwokwemera kurekura bamwe mu bakapitene bafashwe n'Uburusiya, ko Ukraine nayo ikirekura uyu munyepolitike. Tukivuga nyene n'aya makuru nyene y'intambara yariko irabera mu gace ka Donbas region ndetse n'intara ya Mariupol muri rusangi, Uburusiya bwongereje ibitero. Uno munsi bwakomeje gukora ibitero bukoresheje ubwato buri mu kiyaga cirabura muri Black Sea. Ubwato rero ubwato bw'intambara bwateye amamisire menshi. Amamisire bikavuga ko yategwa aharabwe ko hariko hiyegeraniza abasirikare ba Ukraine canke ahari ibigwanisho, ndetse bakaba bavuze ko basambuye n'ikindi kirindiro abasirikare ba Ukraine bari baheruka kubaka muri ntara ya Mariupol. Tukivuga nyene ivy'intambara, tuvuga ivy'intambara, ku munsi w'ejo Perezida Vladimir Putin yarashikirije ijambo Abarusiya n'amakungu, aho yavuze ko atarota ahagarika special operation mu gihe iyo operation itazoba irashikira ku ntumbero canke kuri objectif yatumye bayitanguza. Akaba yanagirije ndetse n'igihugu ca Ukraine, aho yavuga ngo igihugu ca Ukraine kiriko kiragira propaganda, naco gituma Uburusiya abona ko ibiganiro atanico bimaze, kuko Ukraine aho kwemera ukuri uko kumeze ngibandanya iresha ko Uburusiya buriko burakora ivyaha vyo mu ntambara. Ibi rero bikaba vyavuye Perezida Putin avuga ko bizotuma iyi ntambara idahagarara mpaka ishitse kuco bagamije igihe bayitanguza.
Tukivuga nyene kandi ivy'intambara iriko irabera muri kano gace ka Mariupol ariho ubu bisa nuko bibanze abasirikare b'Uburusiya. Uno musi amashusho ya satellite y'Abanyamerika yasubiye kwerekana ibimodokari vyinshi cane gose vy'igisirikare ndetse n'abasirikare benshi cane gose b'igihugu c'Uburusiya bariko bariyegeranya, aho bivugwa ko Uburusiya bwoba buriko bwitegura n'ubundi gusubira gutera izindi ntara ahubwo atari intara ya Mariupol. Bivugwa ko rero ko Ukraine yoba yitegura ko Uburusiya bushobora n'ubundi gusubira gutera izindi ntara. Murakoze rero abakurikiranye ano makuru aha tuyagarukije, ariko turaza gusubira n'ubundi kubabwira nyuma uko amakuru azoba ariko araba mu bindi bice, aho tuguma dukurikirana ivya uno mugwi w'abasirikare biyegeranije hamwe iyo batera baja nkuko twabiberetse kuba dukurikirana ku mbuga zacu. Tumaze kubereka ko hari amafoto ya satellite ariko yerekana abasirikare b'Abarusiya biyegeraniza hamwe bagomba kuja gutera muri Ukraine, ndetse aho biyegeraniza n'ubundi ni muri Ukraine bazoba bamaze kwinjira muri Ukraine. Mwakoze rero abadukurikirana mugire sabone canke subscribe ku bakoresha icongereza, sabone bakoresha igifaransa kuri channel yacu, mukomeze kudutera intege. Murakoze, Imana ibahe umugisha naho mu kiganiro co hanyuma mugira aho muba.